Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwa Islamu amahoro y'Imana abani namwe aho muherereye hose. Nunge kandi kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu. Dr. Swale Online TV ndabaramukije. Imbere byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, we wadushoboje gushika kuno mwanya n'usaha, kuko haro benshi bipfuje gushika kuno mwanya n'usaha ariko bitakunze, ariko je nawe turi bazima, kuko hariho benshi muri bo badusabira ineza n'abadusabira inabi, ariko Imana yoyo ikabandanya ibongerereza iminsi yo kubaho, ikabandanya ibahesha icyubahiro, ibaduza ibyubahiro byanyu gusumba, kuko atakintu kimwe gishobora kuba atari ku mugambi w'Imana. Ibyo dukora byose ngaha kuri ino si byose ni sababu, ni impamvu gusa, ariko ibisigaye byose nabyo ni imigambi y'Imana. Rero gushimira nyene icyubahiro umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, wewe atuyoboye igihugu cyiza, igihugu kirimwo umutekano ntangere, igihugu kirimwo indongozi zitwararika ineza bene igihugu kirongowe n'umuvyeyi wacu afise ico afashije Uburundi n'abarundi, aragahora ku ngoma umutama wacu nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Imana imurinde inyanka Burundi. Nari maze igihe kirekire gose ntabonekana kuri TV bivanye n'ibibazo turimwo by'ubuzima. Urazi yuko ibintu by'ingwara birakunda bigashika, ariko nagarutse kandi kugira ngo nshobore kubahereza ikiganiro cyiza, ikiganiro gisukuye, ikiganiro kirimo inyigisho ntangere, na cyane cyane ku buzima bwacu bwa kiramunsi. Dr. Swale Online TV iminsi yose bivuze yuko nta biganiro muzoronka byiza bisukuye byigisha ku buzima bwanyu bwa minsi yose uretse kuri TV ya Dr. Swale Online TV. Ukeneye ko turondera kuri YouTube andika Dr. Swale Online TV. Ukeneye kuturondera kuturonka kuri TikTok andika Dr. Swale Ntakiruti Imana. Inimero yacu ya telefone ni guteranya amajana 257 62 amajana 899 amajana 775, cyangwa guteranya 32 amajana 981 amajana 462. Unwanya nino saha tugiye turabe ubwoko bw'uburozi, ubwoko bw'iki, ubwoko bw'uburozi. Uburozi ni iki? Uburozi nemvuze yuko uburozi ni ingwara nk'izindi. Uburozi ni ingwara umuntu ashaka kukuroga, ukakumugenda yaza ngo urakomeye, kumbe udakomeye, cyangwa akakuroga ya ngwara ikagaragara ku buzima bw'iwawe ikanagusinzikaza. Ndetse ni kuvuga ko uburozi ni gufata ikintu ukagihindura, ukagikura. Ufate wari umuntu wari ufise amagara meza, wari uvyibushe, bakunda kurondera uronka, ukagwara ugasubira inyuma kubera izo ngwara. Mugambuze kugwara ugasubira inyuma, hariho abagwara bakunda bivanye n'ingwara zo kwa muganga, cyangwa bakagwara bakunda bivanye n'ingwara z'iki z'uburozi. Ubu rero cyo ngire mvuge sikindi sindabarambire gose, ngomba kubabwira ubwoko bune bubi bw'uburozi. Nje no munsi mere ku bwoko bwa mbere bubi bw'uburozi. Wewe uri kuranyumviza aho uri hose, tahura neza aho uri hose, umuti w'uburozi si kubuhunga. Hapana, umuti w'uburozi si kubuhunga. Hariho imiryango n'abantu bamwe baguze amaparasera, bagasanga aho hantu hari ibintu bitameze neza, hari ibintu vy'akaro gatoyi, mugoro rupango banyimwo hakamara induru, cyangwa mu ijoro mwajyanye mukumva umenga hari ibintu birarakora hamagara, cyangwa mukumva umenga mu gikoni cyangwa muri dusha amazi manuka mwayogaye mukumva amazi yakari yugurura, uwo kacufata solution yo guca ugurisha urupango kacugenda. Oya, uburozi ntibuhungwa, ahubwo umuti w'uburozi ni kwivuza kugira ngo ubuzima bwawe bugere neza aho buri hose. Ujya mu ruzi yakurozi apfa kuba azi izina ryawe,
aho uri hose arabukurungikira. Uno munsi ngira mvuge ku kirekeye uburozi bw'ibifungo. Uburozi bw'ibifungo ubwoko bwa mbere ni ubwoko ngensi we kubyerekeye kiberekeye uburozi bw'ibifungo. Ibifungo ni biki rero? Hariho abantu benshi bakunda kugenda kurondera ingene bashobora gukora ubuzi, ingene bashobora kugira ingene bashobora nk'akaro gato y'umuntu aravuye mu Burundi agiye kwivuza muri Kongo, agiye kwivuza muri Uganda, agiye kwivuza muri Kenya. Ku muganga uragiye kuyo muganga ugiye kugira ngo akuvure, ahubwo ugiye kumwitera ko ibindi bibazo kugira ngo ashobore kukugira nabati gute. Uragiye kwivuza ku muntu w'umuganga, urahashise hajya anya arakubwiye ati hasabwa iki niki uragitanze, canke aramubwiye ati Dr mfasha mfise ikibazo iki niki nago ko yagenda neza, nkorera igipimo ku mafaranga naya asigaye nzokurungikira, hama arabigukoreye amafaranga ntiyarungitse, umenye neza ko nawe by'ukuri ko biri kose utegeza kuja n'ubwo bwo kugira bwo gufungwa. Ushaka gufungwa nawe cyangwa ugafungwa nabo bakoranye akazi. Sha kuvuga yuko bagiye bakorana akazi n'umuganga ari we wese, kuko hari abakoresha imizimu, hari abakoresha amajini, hari abakoresha nukuvuga kira muntu afise uburyo akoresha mu kugira gukora akazi ko kuvura abantu. Aho nshatse kuvuga bagiye abantu bose twakoreye akazi bahagenda bataragize bakaca bagenda bakacibaza ati ngo vyaheze uko nyene umwana wa mama wona muzi yuko hari ikintu uzi ko wagiye udatanze cyasigaye ku kazi wakorewe, gerageza vuba uturondere amazi tarenga inkombe. Ndiko navuga ku bintu vyerekeye uburozi bwo gufungwa. Uburozi bwo gufungwa. Uburozi bwo gufungwa rero babigenza gute? Uburozi bwo gufungwa kenshi na kenshi bikunda kubikoresha mu nzira izi zikurikira. Muri bwa bwoko bukuru cyane gose bwerekana uburozi. Ubwoko bwa mbere, inzira ya mbere babicamo kugira ngo bashobore kugufunga. Inzira ya mbere niki umurozi arashaka kugufunga, akakufunga kugira ngo ntuzopfe hari ico wimariye mu buzima bwawe. Ni kuvuga iki? Ntihagire ikintu na kimwe uzopfa wimariye, uzopfura umuhimbiri, uzofata cyo wimariye, uzopfe usegereza, uzopfe uri umuntu wo hasi. Ubwo ni ubwoko bwa mbere. Bacamwe uvuga iki? Iyo umisi umuntu avuze ati baramufunze, iyo bamufunze bamuroga ibi bikurikira. Ikintu cya mbere ni kugufunga ubuzima bwawe bwose, ku buryo atakintu uzopfa warimariye, ku buryo atakintu uzopfa warondeye kugira ngo gushobore kwiteza imbere. Icya kabiri naco ni kugira ni kugufunga ku buryo wewe uzoba wa muntu uzorondera, uzoca mu nzira zose zibaho, uce mu buseruko, mu manuko, mu burenge, mu buraruko. Ni kuvuga iki? Wewe uzoba wa muntu utangwa kudandaza izohera ku makara, uje ku mavoka, uje ku bitumbura, uje ku myembe, uje ku makara uhombe, ku bitumbura uhombe, ku myembe uhombe, hehe ibyo uzokora byose ntabwo bizokwigera bizana umusaruro, ahubwo uzokora usubira inyuma. Ubwo nubwo kubugira kabiri bw'igifungo bugaragaza umuntu yarozwe. Mvuze ati wewe wararozwe igifungo, sebrakato. Mvuze ati wewe wararozwe igifungo. Ibifungo biva muri bino bintu bine ngire meze kuvuga ubunyene. Icya gatatu naco ni kuvuga yuko ni gushobora gukorerwa ibi bikurikira rero. Ni gufungwa, ni kukuroga, bakugara imiryango yose, ku buryo wewe atanifaranga na rimwe uzopfa warigeze uronka mu buzima bwawe. Nubwo uzoyaronka amafaranga akazoguherako ataco akumariye, akazoguherako nk'ifu y'imyijira. Ubwo niba umeze uko, menya neza mwana wa mama wewe warafunzwe. Ikintu kigira kabiri naco ni gufungwa ku buryo utazopfa wararose umusore cyangwa inkumi. Ni kuvuga wewe ku bintu by'urukundo uzokwama ubengwa, nuzokwigera unezererwa mu rukundo nk'abandi, nuzokwigera wicara ngo wubake nk'abandi, uzokwama wubaka usambura. Nimba ibyo bimenyetso bifise, umenya neza yuko wewe warozwe iki? Warafunzwe. Uruzi rwo gufungwa nuko warafunzwe. Ivyo rero tunacugira ni kukuroga ku buryo kugufunga ubuzima bwawe. Ubuzima no kuvuga iki? Ni kwa muri wa muntu uzokwama ugwara. Ni kuvuga iki? Hariho ingwara nkunda kuvuga, hari ingwara ushaka kugwara
kugira ngo izo ngwara zikire bisaba kubonana na doctor w'ikizungu. Uzenye ku doctor w'ibintu birozi nuzokira. Hakabaho n'ingwara ushaka kutuva ku ngwara zo kugwaragirika zivanye ku bintu by'ibirozi, kuko abantu benshi kandi kuroga umuntu biri uburyo bwinshi. Kuroga umuntu ushaka kuroga umuntu ku majambo, ukavuga amajambo, kandi ukavuga ajya amajambo, ujya mu kuvuga ajya amajambo hama ukatusanga ajya amajambo kandi agize nti aragusubiye nk'akaro gatoyi. Wewe uragiye uravuza umuntu ngo arakamera ukunuku. Ujye umuntu ngo arakamera ukunuku kwanza ntimungana, kuko mu mubiri w'umuntu hari ubwami kisema ni nyota zinakuwa zinazidana. Ni kuvuga umugisha umuntu ushaka gusumbana. Hari umuntu ushaka kwipfuriza ikibi, cha kibi kikaca kizunguruka kikagusura ko wenyine. Uko urabyumva? Ni byiza yuko mu buzima utogira nte utobaho uri umuntu uturana umwuga wo kuroga, kuko mvuze umurozi si umurozi gusa aroga gusa no kuvuga no kumunwa no kuvuga amajambo mabi ugasanga nk'akaro gatoyi. Umuntu aricenga ngaho onya ariko arasenga yifuriza abantu nabi ngo barakamera ukunuku bazemera ukunuku bizogenda ukunuku. Bya bintu ujya mu nuko urabigirira, ntuzi inguvu afise, ntuzi icyubahiro cyo afise kumana yiwiwe, ufunga byo nagize nte birakugarutseko. Igifungo kigira gatatu cy'ugira nte navuze ko igifungo cyo gufunga ku buzima. Igifungo cyo gufunga ku buzima kimeze uko ni kwa muri wa muntu uzokwa murogwa imisi yose, wama wagiye ku bapfumu, wagiye ku baganga, wagiye wama warozwa imisi yose. Ni kuvuga iki? Uvugwa ukira, uvugwa wakira kana gusubizamo ibindi. Ni kuvuga yuko ivyo biri muri bimwe mu bifungo muri bimwe mu gifungo cya gatatu abarozi bakoresha mu gushobora nte mu gushobora kuroga abantu. Igifungo kigira kane ni igifungo cy'iki gifungo mvuze kiroho utari umuntu utarangiye ushaka kumenya. Mvuze kiroho urabona iki ni kibiribiri. Hariho rero uwundi muntu asa na wewe ari ndari mu mubiri wawe. Urashaka gufunga kiroho, maze gufunga ni kuvuga iki? Ivyo byose biba bifunzwe. Kuri ubonye rero nizera yuko uno munsi nashimye kuvuga ubwoko bwa mbere bw'uburozi, mu bwoko bushika kuri bune bw'uburozi bukomakomeye cyane gose. Kandi mwana mama uri hose ntuze wihende ngo ntiworogwa, uzoba utarozwe n'umuntu azi kuroga neza. Ntuze wihende ngo ntiworogwa, uzoba utarozwe n'umuntu azi kuroga neza. Nimba uzi yuko wewe atakintu na kimwe ufise mu mubiri wawe, ata protection nimwe ufise, cyasa kuvuga iki? Cyasa kuvuga yuko wewe nabata protection ufise ivuye ku Mana, ata protection ufise yindi muri asilia ya mvuga iki muri kamere ki wawe. Ntuze wihende, ni ntumwa z'Imana zararozwe bararogeka. Wewe rero reka kureguka nkande, nuko ujya yipfuza kubikora atari yipfuza kubikora. Kubwo rero uburozi nuko bimeze, ni ingwara mu zindi kandi zirahari. Umuntu ashaka kuroga aciye muri iyo nzira y'igifungo. Nambuzi ko n'ibimenyetso bifise, gerageza ugire nte urondere ingene ushaka kuvugwa kirikare, amazi atararenga inkombe. Navuze nti no munsi ndiko mvuga ku bintu vyerekeye uburozi bw'igifungo. Uburozi bw'igifungo ni gute umuntu wamufunga bakunga kandi akamuroga. Nabivuze yuko gufunga umuntu ni kugirane, ni kumuroga ku buryo atakintu na kimwe azopfa yarimariye mu buzima. Bakagufunga ukazopfa ukenye, uzora mu gute ukazokwama uri hahandi nyene. Navuze kandi yuko bashobora gufunga ku buryo atakintu na kimwe uzokora kizane umusaruro. Uzodandaza byose, uhere ku makara no ku mavoka. Ku makara ugenda urangura amakara uhombe, uje kurangura imyungu uhombe, uje kurangura imihwi uhombe, uje kurangura iki uhombe. Kumbi iki we wagize nte baragufunze. Ndavuga kandi yuko ibifungo babigira ntibifungo, kuroga umuntu mu bifungo baroga umuntu mu nzira zine. Inzira ya mbere navuze yuko nakwayivuze yuko ari inzira y'amafaranga. Baragufunga kutaronka amafaranga, wayaronka naho ukayakoresha nabi. Igifungo kigira kabiri navuze yuko ni gifungo bagufunga ku bintu by'urukundo, ku buryo wewe uzogenda kuresha baguma bakubenga, wansura kadivivarishe baguma bakubenga, cyangwa genda kuwareshwa uri umukobwa ukama wabenzwe, canke warongorwa ugasambura imyaka ibiri, wamara gusambura ukagenda iwanyu mu myaka ibiri ukazosazira iwanyu atanundi muntu hanje kukurondera. Kubera iki tatizo ni nini? Kumbe kuna mutame kufunga. Navuze igifungo naco kigira gatatu naco ni gufunga umuntu ku buzima.
gufunga umuntu wakoresheje igifungo ciki cy'ubuzima. Ni kuvuga yuko wewe uzokwa muri wa muntu uzokwa muri kwagwaragurika apana ingwara zo kwa muganga, ingwara z'uburozi, ingwara z'ikizamangete. Igifungo kigira kane ni gufungwa iki? Gufungwa ubwami bwawe kiroho. Ni kuvuga iki? Ubwami bwawe ni kuvuga kila muntu wese umubiri wiwe arafise mvuze kiroho. Ni kuvuga hariho ubundi muntu asa nawe ariko utoshobora kumufata ukubunya ariki, yani katika mambo ya kiroho. Rubwo rero nibazi yuko ikiganiro kino munsi ndakigarukije ngaha anya, kuko naremaze igihe ntabonekana cyane gose, ariko nagarutse kandi mugiye kuronka ibiganiro buri mwanya. Uco twabasa nuko mwogira subscribe, mukagira partage na like n'ibindi. Hama Imana ibane nanyu, Imana ibane namwe. Hama Imana ihezagire Uburundi, yongere ihezagire n'indongozi yacu, na cyane umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane, asante.